ariko rero Celestin uramubona Icon nga anye ibintu ariko arakubarira ati umukobwa yaramukunze bakundanye kuva bakiri bato bakundanye kuva bakiri bato rero sinzi wewe ko ari wowe wabinjiriye mu rukundo kugira ngo batandukane be je hari ikintu ngomba kumenya mbe Niconi kugira ngo ashobore kwandika ijya mystère yo kuririmba ibintu kanaga yari yabuze izindi mvuga akoresha nimba yararirimbye okay yararirimbye ntacyo bitwaye mugabo rero cyo nkeneye inyuma y'ibyo sinkeneye ko tubananya dushwana ngo tugume duterana amajambo nakubwiye ko dukeneye abavyeyi ari bo dutatu mugabo ndakubaze Niconi ndakubaze gatoya chaka kubaza Niconi mubatse ko mbona uri gihemu umaze guhemukira benshi ugasubira kunya mbo kubw'iryo jambo ari kigani mviriza Icon kuya kwanza bado njo narishuwe wanyu hari itongo ry'wanyu nabatwaye kugira ngo nyite ngo igihemu byose nkaiba byose iparasera umuntu ayiguze umaze kumenya ko bayigurishije ukayigura uzi ko bayiguze kandi ukayigura n'undi muntu akayigurisha kabiri ese uwo muntu mu guheba uva muko nyene canke muravugana bakagusubiza rero kugira ngo byorohe niko ntitugomba Ewa je ndabona ntutevye kabisa ewa safi none nocigumiyo bro akuya kwanza iko nimviriza kwanza manzuzi ntuzosubire acha ni sasa kuya kwanza rindira kwanza motari manzu rindire nugire ni wati moto bro manzu rindire bro bawuruka tuvugane sije ndaguhamagara none we unkuye mu kazi ko ibi bintu si byongeze vraiment ibi sindabikunda cyane gusa gishasha ni kihe ikintu gishasha rikihe kuya basitonge je nako nganira n'umuga none ko mubonye ucurati ico weekend yani basi uramukanye salama boss umeze neza mbwira so Icon je nako ndayaga ndorera dusubira inyuma motari ahubwo mu motari nagende kuma tuyage ngahanye man none undondeye kubera iki wewe cagiye wambwiye ngo gikurondera uyu muja muvugane kumba agiye kumurondera nacu ndondere ngo dusubire guhura je nashaka nyene je ibibazo vy'iwanyu kuko je amakuru wampaye n'amakuru ujya ari karampa byancanganiye ndumva menga no bahuza kugira ngo tubiyage mwese muhana sani nashanje so baguzi banyishu media uri wa mutipe w'umusani wacu uri wa mutipe w'umusani wacu wamubonye Icon namubonye vraiment nabonye nyene bisanzwe so urere rica gikona ariko uratubariye kugira ngo ndi gikona wantatsiriye yamaze ko ntatsiriye irindi tsina kweli kimya kwarinda kwarenza ariko nyene yamaze no kongerako gusa Max n'akatsina keza ariko rero je nashaka kumenya uwe amakuru yari karampa n'amakuru we wampaye uwo wambariye ati umukobwa mwarakuranye ubu nambariye umukobwa yaramukweye je rero nshaka ibintu byanyu gushika no munsi basi mubiyage ko basi mubize murabikora kuri rezo sose kwitwa ntare nitwa nta reka ndakubwiza ukuri ivyanje no muhungu byarananiranye ni kuvuga ko sinkinashaka no kubisubiramo kandi impamvu ntagishaka kubisubiramo ni jewe n'umwigeme turamahoro aho turi dushima Imana turakenguruka uko bimeze kose Imana yarakoze inkura ko ikibazo cyo mwigeme ibindi bibazo byashe byaduka bivanye n'abanyene bagiye bagomba kunta mu ngorane nibo babitumye kuko babigize birebire bituma ibindi bintu bikomeye so nta mwanya w'ibintu nkifise I'm sorry so bro wavyumvise ngo ibintu byamubaye ko atandukana n'umukobwa bari baragize mwe mu bifisemo uruhara nakubwiye uwo muhungu yarihemukiye sinovuga ko yamemukiye jenyene nawe nyene yarihemukiye ariko aratakaza ubwizigirwa kandi n'abantu benshi bariko baramubona inyifato n'ingeso no musaba ko nahinduka inyifato n'ingeso yiki wewe wagize ikibazo hariya inyifato n'ingeso mbi ni kuba naje nkatura umugore munsi wawe vye nkamuciyana ikamba so nimba atabona ko ye mu nzu Celestin I'm sorry
kandi nakubwiye kuba umwigeme mutakiri kugwesa amahitamo yiwanje n'amahitamo y'umutima n'amahitamo y'urukundo so rujaho rushaka niko abahinga babivuze rujaho rushaka rujaho rushaka kandi ntirucagura rucagura ngo nini na nini ivi na ivi so jemba numva umenga nta bindi birebire byo kuvuga ariko Celestin nawe gushigeza isavuga ati tiwe ni uri kuratuma ibintu ujya mukobwa ni uri kuramutishiramwe umutima wo kumwanka ku mpamvu yuko mwamukoraniye ko kugira ngo mumujye amafaranga Celestin suko nyene mu ncamake iyo novuga ko uwo mukobwa yarahemukishijwe nawe nyene ubwiwe ariko umugabo nawe yarasanzwe afise akageso niko novyita kuko yarakuze hajya umaze kurenza imyaka 15 ukagira 18 20 umaze guca ubwenge nta mpamvu yuko umuntu yogohenda ibintu byasanzwe kurimo nimba yarahuye n'uwo muntu babonanye kera sitadire ko barafise ukuntu bavugana nimba muri we kakirimwo ni kuvuga naho twobanye mu nzu yo mponyotse akagenda aho nyene none ndavyirinde rero kwikingira birazimbutse gusumba kwivuza kwikingira birazimbutse gusumba utatanze ayo mahoro kuva kera kwikingira birazimbutse gusumba utikingiye kuva kera kumuguma munkura mu kazi kandi wese reste wowe urahuma ikintu cyantangaje rero mu frere nta n'ikindi rero cyantangaje nuko afise n'undi muntu yahemukiye numvise ariko aramurondera rero sinkeneye ko tumurondera turi babiri byo hava bimukomerana cyane kuko ahubwo niwe yampemukiye ariko je shaka kumenya none Celestin kuvuza ati kwikingira birazimbutse gusumba aho wogirana urumva none wewe ugushikiza isaha umukobwa urahevye jewe muncha gikoni kama ni gikoni sinzi kare nikoni sinzi inkwano urahevye umukobwa urahevye nivyo hari ibintu byo guheba hariho n'ibindi ntari byo guheba muhungu inoti mwino misi ragoye ati rero akafaranga kawe bagusubiza nakubwiye jenda namubwiye keshi ndakoresha gatete mwigeme ni vyiza kuko jewe turi mu buzima bwiza ariko aririmbirwa akaririmbo kariko kamugwa neza nuba hari ariko agatamba so niyo mvuye ko ari kumwe muri tournage erega ikibazo mu frere inkwano namuhaye ntabwo ari envelope namuhaye ngajane muhira aze gusoma iyo wishuza urahazi vraiment umpebeye n'ibintu byakazwe n'imiryango rero ibintu nitwo byimarira kazoze abajyango abavyeyi banje n'abavyeyi banikoni abavyeyi ba papa mungire baze bahure hama bavugane ko jewe mu ncamake nasanze tavyo no kwishoboza jenyene imana niyo yo ishobora kubikora neza bikagenda bavugane baragoye ntambwire kugira ngo bagusubize inkwano kugira ngo baguhe umukobwa canke bigende gute ku bwawe naraguhaye amahoro urabizi naraguhaye amahoro nashanze woroherwe urabandanya ubigihemu usa no guhanura utayampaye n'ingumu zizotuma ubura nahuba ekone haguma hagaruka ijambo ngo uri gihemu ndi gihemu nahemukiye nde erega Celestin wowe ushobora kuba udakurikirana ibintu uko bimeze uri kurantegera wowe narakumbwira ibyo nakubwiye mu kiganiro ujya mwigeme yatwawe inda bimeze gute bimeze watwaye inda ngo je ndi gihema ahubwo muri ko mushaka kumpemukira ni vya bindi byo gufata ni vya bindi byo gufata ikintu mugafata umuntu mugashaka kumushira ku bitari byo mugashaka kumwagiriza kumudendereza uri kurantegera aba barandendereje kundendereza kumanyiriko kandondera ko umukobwa ngo namutwaye umugore ushatse kuvuga yuko umukobwa niwe yihemukiwe ni umwana ushatse kuvuga n'ujya mukobwa yaje kuboneka afise inda na Celestin ko yoba bifisemo uruhara bo Jesse ndamenye uwo yayimuteye ngo ni ari we yariye umwana bizogenda gute ari Celestin ego bizoherera he bizoherera he urumva ikindi kintu yakwishuye ariko rero Celestin uramubona icon anye ibintu ariko arakubarira ati umukobwa yaramukunze bakundanye kuva bakiri bato urumva bakundanye kuva bakiri bato rero sinzi wewe ko ari wowe wabinjiriye mu rukundo kugira ngo batandukane be je hari ikintu ngomba kumenya mbe nikoni kugira ngo ashobore kwandika ijya mysteri yo kuririmba ibintu kanaga yari yabuze izindi mvuga akoresha nimba yararirimbye okay yararirimbye ntacyo bitwaye mugabo rero cyo nkeneye inyuma y'ivyo sinkeneye ko tubananya dushwana ngo tugume duterana amajambo nakubwiye ko dukeneye ko abavyeyi ari bo dutatura mugabo ndakubaze nikoni ndakubaze gatoye chaka kubaza nikoni mubaze ko mbona uri gihemu umaze guhemukira benshi ugasubira kunya mbo kubw'iryo jambo n'igana umviriza ikoni kuya kwanza bado njo narishu wanyu hari itongo ry'wanyu nabatwaye kugira ngo nyite ngo igihemu byose nkaiba byose iparasera umuntu ayiguze umaze kumenya ko bayigurishije ukayigura uzi ko bayiguze kandi ukayigura n'undi muntu akayigurisha kabiri ese uwo muntu
mu guheba uvamo uko nyene canke muravugana bakagusubiza. Rero kugira ngo byorohe niko ntitwagomba dushwana kuko uwo ntaco nomubaza nabonye ko atani ikintu yobwira. Mbega iyo ndirimbo aho yavuga yamuririmbiye numvise namba ari ngamashanje ibintu vy'amashanje nivyo mu bwana. Rero nubukuze nimba uri kurakura ukavuga ikintu amashanje cese ndanavyumva wanashima ivyo amashanje unasikiye kandi amashanje ga yarakugiriye nabi ningera cyo gituma yanka eka Celestin ubu ntiyakinya amashanje burya utakinya amashanje burya amashanje adufasha gutegura urukundo rw'uyu munsi uriko urantegera utakinya amashanje ntunamenya n'urukundo ni nyabaki. ati rero Celestin akinira ku mashika kuvuga yuko ushatse kuvuga ngo kahise gategura ku none gamufeye ntiwakinira ku mashika iyo umugani ukoresheje mukuri uraba wikimaze ariko iyo ushize mu bujuju bishaka ukundi kuza ngenda mubwira nikoni akoresheje ubujuju uwo muncamake gikoni sikijuju kandi sinomutuka gusa hari abo bukeha bwenge kandi umukeha bwenge nawe n'umuntu ashobora gukora ibintu bitari ku rutonde kuko iyo aza kwitonda neza agashishoza ko yari yamaze kumenya amakuru yari kuvuga ati ibintu reka ndabivemwo canke akiyaranje uburyo bwose bushoboka nakuze ngo ndabivemwo untegere umwigeme ntakuze utamuhanuye si jewe gusa uriko reka tuze turahukura abantu ubyo twebwe umwigeme twaramuhanuye tumubwira none ko we bagukoye kandi ego ntiwabandanya ukazobana n'uwagukoye jewe ntaco bitwaye kuba twarakundana tukiri bato ivyo birasanzwe. Yararahiye umwigeme abantu bakuze barajamo imiryango imaze kubona ibi bintu biriko bica ku marezo sosio barajamo ndetse n'abavyeyi biwe ubu bari muri Rwanserera. Umwigeme yararahiye je mfise ikosa ryahe nimba tutariko tubeshanya nta kosa mfise Celestin. Umwigeme niwe yagohemukiye ivyo kwitwa igihemu n'uvite n'ikone umva ibanga y'ugomba kuvyiga yagohemukiye. none uwo mudemu wanyu nawe mumfasha je ndashaka kumubona ni Bikira Mariya ega je namubwira we nabikubwiye mu kiganiro cahera ndakubwira ubonye uteba baravuganye kenshi gashoboka baraganiriye hamwe nyene nk'abakeha bwenge. Reka je nkore nk'umuntu w'umugabo Celestin je ndakurekuriye sivyo pambana umugore wawe ndamuguhaye sindamumusubije sivyo indirimbo nayo irafuta oya niyamwemerera akamubwira amara yafuta indirimbo nayo kuri YouTube ayihanago inkwano yogiramwo inkwano n'inyungu vyimviriye ko nsanga ntaco vyomara habwa ikenewe nakubwiye bikenewe ko jewe nuwo twabivuganye bihereye iyo twabicishije imiryango kuko nasanze tugumye dushwana uyu niko niwe usanga twagwanye kenshi kandi sinzi inguvu ziwe nawe nyene ntazi inguvu ziwanje nanje nakubwiye ko ubunye ibintu byo gushwana no kugwana nasanze barampanuye sinyifato nziza mu ncamake kandi wanashimye nakubwiye akase baraheba mugabo mu guheba rero nakubwiye hari ibintu nkeneye ko bansubiza ivyo bintu nkeneye ko bansubiza rero nibyo nkeneye ko abavyeyi ndamuhaye uruhusha mbwira ati je umugore wawe ndamugusubiza pambane ntagenda pambane hari byamaze kononekara hari ikintu uvuga ati iki kintu kizoshobora kukibandanya hari vyononekaye nimba vyarononekaye rese impamvu yuko twobananye duhatira igikere ugihatiye mu mwobo gica gipasuka gica giturika kandi ibintu bivayo ntibimeze neza urabizi nawe birigira imeze ukuntu ngene icyumba ndabashimire cyane n'ukuri kuri no mwanya mu mayo ko namwe mwakoze kuba mu mwantesheje umwanya ariko ntaco bitwaye nk'abakunzi ba Inyishu Media jewe Celestin namusubije umugore wiwe agenda pambane niyamwemerera gusa nikoni igikumi kikubenze ugitega ari goye ndumiwe